Ego mwiriwe neza Bonfils n'abariko barafashanya nawe Mwiriwe. Mwiriwe. nashaka nanje kubakengurukira kuri iki kiganiro muduhaye kuri uyu mugoroba mucugurura numvise mucishamwo ishirahamwe yase jenoside ndavuga nti nanje sinobura ico ndarivugako kuko naho ntarirambiyemwo hari ico ndariziko. Ego ishirahamwe ase jenoside jewe narishimye cane. Ico narishimiye ndakibabwira nk'uko benshi nabishikirije ndiko ndatanga amatemwanyaje narababwiye ko nari maze igihe kirekire kirenga imyaka 18 ntashobora kuvuga ivyo nabonye, ntashobora kuvuga uko numva n'uko merewe, ariko mu nyuma Imana irabikora ndonka umuntu ampa mikro nk'uku muriko muziha abandi, hanyuma ndavuga. Sinarinzi uko abantu bavyakira, ariko nasanze abarundi benshi basa n'abatari babizi canke ngira ngo baravyirengagiza, ariko baragize ama emotion. Ico nabonye co haba abarundi haba abanyamahanga, nukuri vyaratumye numva ngize inguvu zidasanzwe. Rero ico nashimye cane nuko nashoboye kumenyana n'abantu barongoye ishirahamwe yase jenoside. Sanga ni ishirahamwe rimaze imyaka myinshi rivuga akabi k'ihonyabwoko ryakorewe abatutsi 1993. Ico gihe ndavuga nti kubona iyi myaka yose iheze iri shirahamwe rikora, twe tutabizi ari twe biraba, ntireka nanje nkoresha inguvu mfise, nkoresha uburyo buke mfise, nkoresha umwanya mfise kugira ngo nanje ndabafashe urugamba, nongere nanje ngire ico marira abandi. Ntivyatevye ndaja mu mastatut ndasoma, nukuri ndabishima kuko nasanze mu ma objectif yase jenoside kwari ukurondera ubutungane. Ico carankoze ku mutima cane, kubera ko ubutungane nico kintu numva gishobora gusubiza imitima mu nda y'abarundi. Nta kintu kibabaje kw'isi nko kubona umuntu afise umutwe, afise umubiri, afise amaboko, uzi neza yica uwundi. Ico kintu sinzi ko murafata umwanya ngo muciyumvire ingene umuntu yigishwa akaza agatema umuntu, agatema umutamakazi, umwana, hama ivyo bintu bigaherengetera ata muntu n'umwe abicishije no mu kanwa. Je naratangaye cane numvise umujournaliste wa Télé Renaissance abimbajije en 2021 ari ibintu vyabaye en 93. Niwe muntu wa mbere yabimbajije. Ivyo bintu rero nukuri n'ibintu ntashobora gusobanura ingene imiryango, sinovuga umuryango, abantu bose bicwa, izuba ryaka, umunsi wa mbere bakica, uwa kabiri bakica, indwi igahera bica, ukwezi ugahera bica, gushika naho imihana yacu yose isigara ari bisaka, abantu bose bakasa nk'ukumengo nta cabaye. Uno musi ukavuga uti umuvyeyi wanje muri irya toilette, umuvukanyi wanje yaguye harya, ugasanga abantu bose ubuzima burabandanya. Ni ibintu ntashobora gukomprena. Rero je nabonyemwo volet ya justice, ndavuga ntiki kintu ntegerezwa gukurikirana gushika isi menye ivyatubayeko kandi turonke ubutungane. Ntibiraba ariko Imana izobikora. Ica kabiri narasanzemwo gushigikira abantu bakozwe n'ihonyabwoko. Ico kintu carankoze ku mutima kuko hari igihe umuntu yicara akavuga ati mbega ibu buzima mbayemwo
imana yanshimye iki kuki hari abandi bagowe ataco bacumuye ico kintu ufise umutima uravuga uti reka nkoreshe uburyo nshoboye reka nkoreshe ikintu cose coshoboka kugira ngo abantu bagarukane omwe umwizero ntimushobora kumva umuntu yarokotse akarokoka ari nk'umwana umwe canke ari umuvyeyi umwe akamara 32 mu buhungiro atarabona n'umuntu amuserukako uwamwiciye amuca iruhande donc amwimoka kuko turafise imiryango ibayeho mu bwoba 32 ans iyo vole ase jenoside narayishimye cane ikindi kintu nasanzemo kwibuka nk'abantu jege nicara nkiyumvira mbega iyo njana n'abandi nindabanyibuka jewe nindabanyibuka bimpa inguvu nti nzibuka abantu bose bo mu muryango wanje bishwe kuko Saturne nka filme ndiko ndaraba uno munsi après 32 ans muravyumva 32 ans ubibona nk'uko umengo vyabaye ejo abo bantu kagenda bagaherengetera ntagire n'umwe avuga ati omwe uyu munsi tugende mu misa ducana kabuji kuri bo murabibona kuri statue yanje hari kwitara iri tara rizaka gushika naho nanje ubuzima bwanje buzoba buheze ivyo ntibirimwo urwanko ntago ibintu biharura ngo n'urwanko n'amacakubiri n'amaraso yiwanje n'ibintu nabonye nabanje bapfuye ivyo bintu ndabisanga mu mastatue ya jenoside numva nishira hamwe rinkoze ku mutima ndararihagarukiye koko ndavuga nti aya mavola 3 nzoyakora ndabishobora ntabishobora nzotabaza inshuti n'abagenzi sinatevye nararonse bake bamfasha umwe babiri batatu gushika uyu munsi turibuka ukuri kwamye turafasha ivyo dushoboye nshimira n'abantu bose bari hano muriko muraterera nukuri igikorwa muriko murakora ni igikorwa c'iteka amakaye y'abana batari bake azoboneka uburyo biriko buraza neza bientôt tuzobabwira abana baguriwe amakaye kuko nta kindi twokora gushika uno munsi atari uguhera kuri utwo duto duto kugira ngo abo bana bareke kuja mu mabarabara bareke kubura uburyo bwo kwiga donc niya jenoside bandanya rero nk'abantu muri hano imyaka si myinshi maze ndabikorera ariko nkagaruka nkavuga nti nivyo turagwanya jenoside nitubanze tugarukana amaso kuri twebwe nyene twirabe jewe ndiko nkora iki ndiko mfasha iki mbega kw'abantu wumva umengo tufatanya urugamba bisa niko birahindukira je sinzi uko nobisigura muri utwo twigoro twose umuntu akora biragaruka ugasanga abo uzi babitahura nkawe bariko gutera amabuye nkibaza nti aka kabi kariko karaza kitwa gute ibi ni biki nobiha intumberi yihe rero bantu mutegura ibiganiro mukomeze cane cane kutaraba abajenosidere kuko abajenosidere babimazemwo imyaka myinshi bobo programme yabo irabandanya nkuko mubivuga kuva mu 60 na kangahe 70 na kangahe mu 88 mu 93 2015 bobo murabona yuko amaprograme yabo arateguye neza kandi barayashikana uko babayateguye ahubwo abicwa murihe vuzetu muriko mukora iki abana banyu muriko mubaronderera uburundi butagiriho nyabwoko gute ico jewe nico cane cane nicara nibaza nkibaza nti none nimba n'ufise ako gatima ariko ategwa amabuye les objectifs nizihe nimba ase jenoside Cirimoso yanditse amastatut
igashira mu bikorwa nk'ivyo uno munsi iri kuyitwa ayandi mazina, ivyo twovyita gute? Tubifate gute? Rero bantu muri hano mufise umutima wo kuvuga muti reka turwanye ihonyabwoko, reka turwanye akabi, reka turwanye aba bantu usanga bariko bakoresha inguvu mu kibi, nukuri muracafise akazi, muracafise akazi. Nimutaza ngo muje hamwe ngo mwiyumvire ingene ako kabi kagwanywa, sinibaza yuko niwatera ingano canke uburo bikajamwo urwiri, sinibaza ko guhagarara ku musozi urira uvuga uti uburo bwanje ntibuzokura kubera harimwo urwiri, ivyo ntibizotuma urwiri rudakura. Ahubwo bisaba kugenda muri uwo murima ubwo rwiri ukarukuramwo witonze, ugakuramwo n'iyo mizi yose ukayirandura, hanyuma ukayita kure kugira ngo ntize yigere isubira kwanduza uwo murima wawe. Nibitagenda uko, nukuri turacibuka, turacarira, turacatanga amatemwanyaje gushika no ku magenerasiyo n'andi magenerasiyo. Rero nibaza yuko nta vyinshi nobandanya, mugabo ikiri ku mutima cari icuko iryo shirahamwe abarifise ku mutima murigumize ku mutima, kuko n'ishirahamwe ryakozwe n'abashingantahe n'abapfasoni bifuza ko ivyabaye bitosubira. Rero ababita amazina, abashaka kubifata ukundi, nukuraba ico baba bagamije, nayo kubindaba kubinyerekeye, nukuri iyo shirahamwe nararishimye kandi nzorikorera malgré ingorane, kandi noneho baravuga yuko akagumye bagumako. Murakoze. urakoze cyane. sinzi ko ndabona Tarasisi umenga yarasubiye kuduza ukuboko, ariko Tarasisi ndakwibutse hari ikintu wavuze ngo hari abantu bafise ngo complexe de superiorité na d'infériorité. Si abantu twoshira imbere, abo bantu baba mu bahutu baba mu batutsi, sabo twoshira imbere. Twoshira imbere canke mu bo turiko turavuga, twoshira imbere abumva ko ari abavandimwe, abumva ko ari abavukanyi kandi bakeneye kubana mu mahoro mu gihugu cabibarutse, mu gihugu c'amata n'ubuki. Ndibuka mu myaka 1998 turiko turava twari mu ngwano ikomeye y'ababicanyi ba CNDD-FDD. leta yari ihari ico gihe bigisha abana, ntibabigisha nk'ibi bariko baravuga ubu vy'ibiswi vy'inkona n'iki, bavuga ati umwansi wanyu si umuhutu, umwansi wanyu si umututsi, umwansi wanyu ni inyigisho mbi. Inyigisho mbi rero ni ikintu gikomeye, ni ibi turiko turagwanya. Liliane avuze ati hari abatera amabuye iri shirahamwe ryibuka, rikibuka, rigashigikira abacitse ku icumu, rikama kandi rigerageza gufata mu mugongo abantu. Nibutse ko abateshejwe izabo ahantu hitwa Gikomero bigeze kugwara bose bagwarira rimwe, kubera ko ibintu babonye vyari vyarateye ihungabana, bagira akabonge n'agahinda mu mutima. Iri shirahamwe rero n'abari batwara ico gihe n'abafashije, barafashije kugira ngo baganduke bongere bace ku mazi, kubo babuze, bituma imitima isubira hamwe y'abantu ba Gikomero. Naho n'uyu munsi abatwara uno munsi baguma bagerageza kugomba gusenyura amakambi y'abateshejwe izabo, kandi bagomba no kubagirira nabi abari mu gihugu, barenga ku masezerano ya Kampala yo mu 2008 avuga ko abantu bateshejwe izabo bari hagati mu gihugu bateza gukingirwa, bakubahirizwa mu gateka kabo. Sinzi ko ntoba ndambiranye, abandi mubandanye. Murakoze. Ego, Tarasisi narindire gatonya, hakurikireho abagabo. murakoze cyane rwose. Kandi ndashimira Bonfils, ndashimira n'abandi bose bariko baragira ico batereye muri iki kiganiro. Ukuri na co-host ndabashimira. Jewe ufite nakabazo nashaka gutanga nkagaha
uri ngaha wese cyane cyane ariko ndamwambutsa n'abandi bose baza ku interview. Titre ni combattre les forces du mal dans la lutte contre les divisions de toutes sortes. Ariko je nkababaza ati qu'est-ce qui fait qu'il y ait des divisions parmi les forces qui combattent le mal et dans la lutte du mal? Ico kibazo mu kibazo kubera iki hariho izo division. Yagerageje kubivuga gato avuga no mu karere, ariko izo division tuzibona mu Burundi, mu Barundi, eka no mu bakorerwa iyo jenoside aribo Batutsi. Pourquoi il y a cette division? Hanyuma tukabibona no muri Surejo. Nkasaba ko muhava mutubaza pourquoi il y a cette division. Ikindi cya kabiri, hari abavuze ngo état de droit. C'est vrai, hoba état de droit. Ariko état de droit izanwa nande? Ibaho gute? Koko tubona abantu benshi mu Burundi bahaguruka bavuga ngo bashaka kuzana état de droit, usanga ari muri abo bazanye abo bafise ideologie génocidaire. None mwumva byoshoboka gute ko hoba état de droit mu gihe abagize uruhare kuzana abo ba génocidaire aribo n'ubu vyitwa ko bariko baragwanya canke abariye iyo division bakitwa ngo ubundi bariko kandi batigeze bicuza ivyo bintu bakoze. Aho niho hari ikibazo muri iyo lutte du mal. Nagomba have munyishura ku kabazo hanyuma ndagaruka no kuvuga kuko hajya no muri Bibiliya baravuga ati nta utera impuzu nshasha ikiremo gishaje. Ushaka état de droit, ushaka revolution, nkorana n'abagize uruhare kugira tube muri ibi bibazo tuba turimo. Murakoze. Murakoze babagabo. Sinzi ikibazo uwo wari ubajije mugabo reka duhe ijambo mwambutse ngira ni abifitiye inyishu ara kwishura. Pourquoi il y a des divisions mu bagwanya iyo les forces du mal? Yavuze ko cyo kwishura ari wese mugareka duhe mwambutsa abanza avuge natwe turagice tubitse ko hanyuma. Sawa. Murakoze. Mpere kuri ivyo inyishu turaza kuyisangirana, nta nyishu mfise yo kuvuga ngo nobishura mugabo mon point de vue nuko les divisions hariho abantu bafise intege nke, hariho ibintu byinshi bituma umuntu atagira courage kuko ega biroroshe nivere parloba kugira division biroroshe gusumba kubaka, gusambura biroroha gusumba kubaka, biranyaruka bisaba inguvu nke. Hariho rero abantu bafata ibyo gufata inzira bizazindi bavuga ati inzira za hagufi zamaze abatwa. Niyo nyishu no ndatanze pour mama, ariko ngarutse kuri titre bon d'abord hari kichavuzwe ibi vy'ama complexe ni sujet nasanze ikomeye cyane kuko hari ntoze Reynolds yarigeze kudukebura ati nta complexe de supériorité ibaho, ati usanga ari infériorité mugabo bakabihindukiza. Quand vous creusez vous découvrez des choses extraordinaires. Nibaza ko birakwiye space yonyene yavyo vous allez découvrir ko abo bose twitaramanzi iki bamwe bahugwira ngo turi ubwoko bw'Imana bwa vrai, abandi ikini mwege muri binyendaro, mwege muri vous allez découvrir il y a tellement de complexe d'infériorité muri ivyo biteye ubwoba. Reka ngaruke kuri titre combattre les forces du mal. Bon, je nta commentaire ngira vraiment ndabaha. Je voudrais partager une expérience twageze mu kugira dushike ku masezerano twagiraniye yitwa accord cadre n'ama association dont harimwo association yitwa Asi Genocide Chirimoso.
on a critiqué bavuze ngo ase génocide ngo ugiye kugira politique n'iki, ce n'était pas vrai. Harimo n'ayandi masosiyete ya société civile nka Action contre la torture, amasekanyani ni société civile. Mugabo urumva hariho mouvement wo kuvuga ati kirimoso ni association contre le génocide, lutte contre le génocide. Hanyuma rero twari dufise ibihangange des intellectuels twebwe twafata umutamana, hari witwa Bamboneyeho na docteur Birabuza, les deux docteurs la de vrai, apana babandi bon uko amazina, baratubwira bati reka rero twumvikane. Ico gihe hari muvance nibijya bariko bagira bijya byo kugenda yarusha, hanyuma bati no, twebwe bagoma bavuga ngo turi contre Arusha. Kuba contre Arusha ce n'est pas notre identité, no kuba contre le génocide ce n'est pas notre identité. Nous voulons quoi? Au lieu de dire combattre, oui, c'est bien de combattre, mais pour faire quoi? Akaranga kacu si ukuvuga ngo nous sommes contre, nous sommes contre, nous sommes contre. Non, turafise ico turondera. Niho rero twavuga ati turumvikana ati hariho la restauration d'un état de droit mu Burundi. Kuva ico gihe tout le monde s'est approprié iyo terme ya état de droit, probablement kugira batuzivye. Personne n'a voulu regarder le contenu y'ico twise accord cadre pour la restauration d'un état de droit. Kugira ngo restore l'état de droit, mu kirundi twavyise intahe n'ingingo, je ne suis pas sûr que c'est très traduisible, gumana iyo état de droit. Mugabo mu kirundi ni intahe n'ingingo. État de droit rero ni nka kurya hari wanditse igitabo ya Montesquieu, l'esprit des lois, amategeko asanzwe ariho, kwica kirazira, kubesha kirazira, etc. Mugabo kizira kubera iki? Parce que il faut créer une harmonie dans les sociétés. Nta société zibaho zitagira des interdits. L'harmonie rero kugira ngo yitambutse urakreya un environnement, une constitution iragira un esprit. L'esprit rero twashaka y'ivyo, ayo mategeko yose ariho ni dans l'esprit yuko haba le plus jamais ça. Mu Burundi hariho ibintu bitarekuriwe kuba mu karaka karere, bitarekuwe kujya bitarekuwe no kwisi. Hanyuma rero tuvuga tuti iyo esprit, le contexte, inkingi, les piliers de restaurer un état de droit mu Burundi nizihe? Uzoba afise intege nke, kuko urashobora kugira volontariat mu gutambutsa ubutungane, mu gutambutsa development, iki byose ukavuga uti jewe ndavyiha, me wewe nutaba ari huri, abatazoba bafise iyo ngendo yo kwitanga de manière spontanée canke kumbure batazi ingene babigenza, bazofashwa n'iki? Nabuha rero repiliye nibijya mu Burundi haraba les institutions z'ubushingantahe, abanyamabanga, des trucs du genre. Nous avons défini les piliers za état de droit mu Burundi, ce sans quoi ata état de droit ushobora kuronka mu Burundi. Urashobora kugira nibijya bakuma bakubwira ngo Arusha ngo imeze neza. No, Arusha ntishobora kuba neza kuko iri contre un état de droit. Ni la négation du droit d'ailleurs par définition. Kuko ahari le droit, vous n'aurez jamais une organisation génocidaire yiyita umugambwe. La loi sur les partis interdits bakabirengako. Babirengako kubera iki? Kubera iyo esprit de loi mu Burundi ntayiriho. Ni umuntu ariha le droit, vous amenez la charte de l'unité nationale bagaca bakubwira quelqu'un se donne le droit de dire ko atakimaze. Bon,
c'est fini kaba kabaye. Nihajya rero umuntu arakubwira ngo yashinze umugambwe w'abahutu, yashinze umugambwe w'abatutsi, yashinze umugambwe wo gutema iki, aho ubwira ngo twakozeho nyabwoko, ngo ni la démocratie qui se défend. Tout un tas de choses mu bisanzwe bitari birekuriwe. Ça veut dire ama organisation yose ariho, aba iya muri leta, aba muri administration, haba hehe, tout le monde est coalisé muri iyo esprit de loi. Ça veut dire contre les organisations racistes et génocidaires. Yaba amasengero nta musenyeri azorekurigwa gusaba ambargo ku Burundi kugira ngo genocide batambutswe. Kirazira. Usaba papa uti mudukurireho onondo sosi. Izo nkingi rero za etat de droit ni zihe? Kubera amasezerano bamba amategeko asanzwe ariho, mugabo uvuga uti ni kubera iki ataba appliqué? Parce que iyo esprit de loi, iyo umutima wa etat de droit by'ukuri utari. Alors izo piliers ni zihe? Ndazisubiremo ntama nazivuze, ntimwiyumvire ngo ni ibintu bishasha kano découvre. Nous avons au niveau du Burundi une charte de l'unité nationale. Ça veut dire quoi? Amategeko yose mu Burundi, le fonctionnement de l'administration, le fonctionnement du gouvernement, le fonctionnement des institutions zizogigwa en fonction de l'esprit de la charte de l'unité nationale. Lisez-la. Akamaro kuja kuvuga ngo ndanga amasezerano ngo abantu tarayasoma, c'est tricher. Ni nkuko wovuga ngo ndakunda ngo les accords d'Osaka, il faut les lire. Les déclarations universelles des droits de l'homme, il faut lire. La convention contre le racisme, il faut lire ukamenya ico banka. Igituma bakubwira ko le racisme et le génocide ne sont pas des opinions. Il faut kumenya igituma bakubwira ati Chirimoso, ça veut dire le plus jamais. Ça ni la première résolution de l'Assemblée générale des Nations Unies. Hagacaza umuntu ahubwira ngo ntazi bavuga ibintu batari. Non, il faut s'informer ukamenya ikintu gitegerezwa gutambutswa. Ce que vous mettez en avant, le code de la route, nico uvuga uti dushaka kugitambutsa. Bon, par définition, vous êtes en train de lutter évidemment contre l'immoralité. Mugabo ntibikwiye kuko par exemple nk'ibi tuvuga tugwanye CNDD. Kugwanya CNDD, et alors le jour abantu bazoba banse CNDD, est-ce que bazoca bakunda amasezerano y'abarundi, bazoca bakunda etc. No, le CNDD barayanka mu Burundi, mais abarundi nous aimons quoi? Naho rero hari ingorane. Donc izo les piliers twavuze nizo, est-ce que hari izindi? Je ne sais pas. Mugabo twasanze au niveau du Burundi le code de la route, ikintu cose tugira twisunga amasezerano y'abarundi, niko twabyumvikanye. Na tavyemera barabivuyemo. Twumvikana ko au niveau régional hariho ni diplomatie régionale, hariho n'ibintu byinshi byerejo muri accord kandi twavuze tuti à la première occasion le Burundi signera les accords de Lusaka. Hakaba rero zijya déclaration universelle des droits de l'homme mu Burundi ni partie prenante, convention contre le racisme, convention contre le génocide, ivyo byose u Burundi buri muri byo. Mais est-ce que abarundi iyo turiko turavuga turumva ko ari ibyo turiko turatambutsa? Je ne crois pas. Kuko turaja mu bintu bita ngo n'ugutambutsa ngo la majorité. Iba ari la loi de la majorité démographique, nta migambwe bigikenewe. Nimuze tugire rusansuma tuvuge tuti abiyita abahutu nabo, kuko n'ababyiyita ça ne veut pas dire, vous n'avez aucune preuve gushika uyu munsi yuko naka ceci. Barababwira ngo zana ibisekuru. Ça ce n'est pas une preuve. Preuve yuko uri umututsi niki nibi la définition n'ibijyaro wayazanye. Tout le monde pourrait entrer dans cyangwa ukavyiyita cyangwa bakabikwita. Est-ce que c'est suffisant pour démolir le Burundi? Non. Mugabo, est-ce que kuba à l'intérieur des frontières du Burundi cyangwa kiya kintu gituma witwa umurundi nico gituma uvuga uti nzokwitanga kugira ngo iryo zina ntirisubizwe inyuma
mu Burundi no mu makungu. Donc sino nta migambi 10 kibi naho wowe umwe nawe ukenewe uvuga uti reka tugire rusansuma abitwa aba n'aba bo ugaca usanga hariho n'izindi rero identité, ça complique les choses. Mugabo n'ivyo rero. Donc la combattre ou promouvoir niyo nuance baduhaye abo babamboneyeho na birabuza. Est-ce que nous sommes là pour combattre quelque chose ou est-ce que nous sommes là pour promouvoir quelque chose? Qu'est-ce que nous voulons promouvoir? Iyo nababwira ni iyo turiko turwanya never, c'est bien, mais nous voulons mettre qui et quoi à la place. Donc niyo nuance nashaka kumbura uyu munsi. Ni experience ndabahaye. Je n'ai pas de spécial commentaire spécial ngira, mugabo c'était pour vous dire iyo turiko tuvuga état de droit nico kiba kivugwa, hariho un esprit, un environnement, umwuka dushaka gushira dans le fonctionnement des institutions, des structures de l'État mu Burundi bishingiye amategeko sijya code yantoze gusa code pénal, code de droit civil n'ibindi bene ivyo. Non, le droit ni l'esprit général yo kuvuga ati mu Burundi uhaba iliye de plein droit, nta watsindara hari, et il a le droit z'abandi bose mu Burundi. Ibisigaye ntibazobahendera majorité, ya jamais de majorité au pouvoir. C'est le pouvoir yamefiswe n'abantu 3, 4, 5 ntibarenga, jamais de la vie. Mugabo savez bien yuko ugira dans les médias kubwira abantu nous sommes majoritaires. Quelle majoritaire? La majorité nziza niyihe pour démolir un pays? 49%, 51%. Naho nyine 51% de combien? Muri États-Unis uratorwa 51% de 10% des électeurs. Ce n'est pas très majoritaire. Mugabo ni consensus muba mushitseko, mais leur constitution, la constitution muri États-Unis irafise ikintu yari ishingiyeko. La constitution devait résoudre un problème. Maintenant, mu Burundi, nos institutions doivent résoudre quel problème? Ils doivent résoudre le problème ijanye n'ibintu vyitwa racisme n'ihonyabwoko. D'abord et avant tout. Uwo muti tutawutoye, nous n'aurons jamais une constitution pérenne. Parce qu'ingorane dufise uyu munsi, ingorane yasinzikaje Uburundi, iva mu mahanga Abarundi tukayifata tukayitambutsa, iriho niyo. Le génocide niyo à la base de toutes les incongruités possibles. Kuko nta kamaro kuvuga ngo umuntu yatemye abana, yokeje abana, yagize ivyo bijyaririye amatubwira n'abandi bose kame tuzi abatabibonye bo bakamenyeraho ko ivyo bintu. Mugabo uwo muntu yagize ivyo, uwo mugambwe witirirwa ivyo, mbarira au nom de quel esprit du droit wo kubahwa kuvuga ngo uwo muntu arashobora kuja mu nzego z'igihugu, yuko uwo muntu ashobora kwitoza udasara mu mutwe? No, ntibishoboka. Naho haba habuze rero iyo dans un état de droit, bene ivyo ntibishoboka. Habaye accident bigashika, c'est un accident. Ça veut dire que mu Burundi, ce n'est plus un accident, c'est devenu la norme. Mais muri ico gihe, vous devez faire en sorte yuko ivyo bintu bidasubira kuba, kugira ntibisubire kuba. Il faut ko bivugwe yuko abo bantu n'abamenza n'abatemu, s'il vous plaît, ne les appelez jamais des démocrates, ne les appelez jamais des politiciens. Si Ubuhutu si Ubututsi, ce n'est pas vrai. Hariho n'abandi baca baza bakidoga ngo ngo muravuga ngo mwaba mwavuze Abatutsi, ngo mbe Abahutu muzobavuga ryari? None se Abarundi ni umunsi Abatutsi batazoba bariko baratemwa, nta ngorane Abahutu bazogira. Est-ce que sinzi ngene umuntu yobivuga, uvugiye Abatutsi uzoba uvugiye n'abo Barundi, n'abo bandi Barundi atari Abatutsi, parce que
nta ngorane nta musi n'umwe ndumva abatari abatutsi bagize ingorane sauf iyo abatutsi bariko baratema sije mutrompe mu mpinyuzi mugabo nivyo nashaka kubaha iyo experience twashitseko kugira ngo tuzane iryo jambo l'état de droit bose baca barisimbira ko pour nous faire taire en réalité mu nyuma baca kuko baguma baduha identité ngo turi contre Arusha les non négociateurs abantu banka Arusha n'ubu baracangita ngo no ndafise ico nkunda l'état de droit mu Burundi ifise des contours ifise des éléments donc l'identité nashaka rero kumbure turabe sur ce titre là quand nous disons combattre tumenye ko oui nous allons au combat ni haburya umuntu akubwira ati je ngiye muri rebellion mais ngiye muri rebellion pour promouvoir quelque chose d'autre si ugusenyura leta gusa ni ugushiraho iyindi iyo yindi imeze gute eske iyo yindi turayumvikana ko sinzi rero sinzi ko noba nabisiguye neza mugabo la notion de combattre la notion d'être contre hari abahubwira ati reka pour être plus positif bavyita ngo soyons plus positif cyane cyane baba bagukebuye akavuga ati tubwira icyo uri kurarondera ushaka gushika kuki icyo ushaka kubaka ico wanka twacumvise turakizi kumbure hari naho usanga bose bacana mugabo ukunda iki nako kajambo nashaka gushirako murakoze murakoze cyane kuri izo nyishu n'ibyumviro duhaye ko umuntu agira icyo yanka ariko akongera akerekana n'ibyo akunda kuko abantu bose barashobora kugira ibyo banka mugabo ibyo bakunda batabyerekanye canke bitibonekeza hanyuma nibutse hoba abagabo ko yabajije ati mbega ni kubera iki ibyo bintu tutabishikira mbega ni kubera iki haba iki n'iki hariho inguvu abicanyi ba CNDD-FDD bafise zo gucanishamwo abantu zo kubacamwo imigwi zo kubereka bati mbega hariya ko dufise imigwi iguma ivugira yigisha amacakubiri afatiye ku bwoko yigisha amacakubiri y'abahutu zabimenye n'izindi tworonka gute abo mu batutsi bakora ivyo nyene ramemeshozo ugaca usanga rero baciye mu nzira no mu vyatsi barondera abantu bagomba gufatira mu kivunga abantu aho kurwanya ikibi bakagomba kurwanya abantu kandi bafatiwe mu kivunga baterekana neza bati abo bantu bakoze ikibi naba canke dusaba ko ubutungane bwokora bugahana aba naba kandi ubwo butungane ni intahe n'ingingo nayo izoboneka kuko habonetse intwaro yubahiriza intahe n'ingingo iyo nayo sijya ya CNDD-FDD yavuze ngo igihugu caraguye mu isanganya bica biba normal ariko nta wuvuga ngo ni normal ahubwo caraguye mu isanganya kirirwamo rwose bamwe batangura kubibona batevye abandi babibonye kare umwe wese ku gihe ciwe yagiye arabona ko igihugu caguye mu isanganya ubu hoho murabona sinovuga ngo ni isanganya gusa kiriko kirasoma nturi murakoze murakoze cane ahasubira Tarsis agira kwiyishura ikibazo bamubajije muri commentaire bamubaza ati none burya abatutsi bafise complexe de supériorité murakoze ico kibazo ico kibazo ca complexe de supériorité mumbabarire ndacemanga kuko muri isije ya ntuze ya space ngo combattre les forces du mal jengeze iminsi numviriza ama space menshi hariho ibintu bigize iminsi bivugwa hari abantu biyita bavugira abatutsi ndari nico gituma nashaka gushika ku vyerekera combattre le génocide hari ibintu bivuga ku marezo sociaux ukiyumvira ko ari ibintu vyo combattre le génocide y'abatutsi naho baba bivuga mu majambo ukiyumvira ko ari ivyo mugabo ukabibura
hariho abantu bagize iminsi bagira ama space bita les super tutsi ko bakarisha meme ko memere hutu nosomba twirinde Burunde kuvuga abandi ko arabagize muzamukoze ko oya nivyo ko mwambajije ikibazo nagenda kubwira abo bita aba super tutsi nibo navuze base comprise do superiorité abo bariho nakamu gatoya atari ico bamaze atari ico bamaze mugabo ifo ko umuntu abivuga akari karavugwa hanyuma jewe ico nashaka gushika ko rero ivyo reka tubireke hanyuma jewe nashaka kuvuga yuko burya nkuko nabivuze ubwa mbere nta muntu ashobora kuresolva un problème atazi la cause kandi nta problème nimwe ishobora kuba résolu par des sentiments jewe narabuze abantu muri Nonantua mugabo je suis convaincu yuko genocide y'abatutsi idéologie de genocide yo mu Burundi no mu Rwanda no muri ya region ntizoshobora kuba combattu par les seuls tutsi iteza kuba combattu par toute la population de la région hutu tutsi confondu kandi bariho donc nitugumye muri idéologie yo kwakiza bamwe n'abagenosideri abandi n'abari genocide nta solution tuzopfa turonse c'est-à-dire yuko je niyumvira yuko tuteza kukombata l'idéologie dukoranye n'abantu bose bafise umutima w'ubuntu je nazi ko ufiswe na bose umutima w'ubuntu ufiswe na bose abantu bose nibo bantu dukwiye kuronderamo izo nguvu zo kurwanya iyo genocide iyo idéologie génocidaire kuko irahari kandi ifiswe n'akagwika abantu c'est pas la majorité bafise iyo idéologie mugabo ndavye nk'abari ku butegetsi mu Burundi uyu munsi la majorité abari ku butegetsi bafise idéologie génocidaire none muzogwanya gute idéologie génocidaire mudakuye ubwo butegetsi bw'ubu niki je niyumvira ko la priorité pour moi umuntu adashaka gukura CNDD-FDD je mwambutsa arahije kuvuga ngo none ngo abashaka kuyikura ngo bazuye je nta muntu yoza gukora pire kero CNDD-FDD nawe mbona uwo ari we wese ndazi ko yoza akora mieux donc je niyumvira yuko dukwiye kurondera des solutions zo gukura CNDD-FDD kuri pouvoir kuko irademontre son incapacité yo gutwara igihugu la conséquence ihari gusa nuko iyo génocide izoba accomplie au fur si nous laissons le CNDD-FDD au pouvoir merci beaucoup murakoze cyane ku muco muje gutanga ubu hasubira Bob uratwumva ndabumva mwiriwe mwaramutse umuntu wese bivanye n'aho aherereye ubwa mbere nagomba nshime cyane Bonfils initiateur y'iki kiganiro nabo bari kumwe nshimire cyane na buri muntu wese amaze kugira icyo avuze muri space y'ingirakamaro cyane ije hageze umutuzo dutuje tuganira comment combattre les forces du mal de la lutte contre les divisions de toutes sortes. Moi, je souligne contre les divisions de toutes sortes. C'est très important.
iki kintu ni ikintu gikomeye abarundi tumaze igihe turwana naco, ariko tugira imana twasanze ngaho hariho abantu babisobanukiwe. Don Bovisi nawe yasiguye ukuntu twoshobora kurita contre iki kintu. C'est le mal vraiment, nico kitwangaje, nico gitumye tutabona inzahabu twambaye. Kirya gihugu c'iwacu ni inzahabu. Burundi is our business. Umuntu wese ahari ngaha amenye ico kintu yuko Uburundi ariwo mutahe, kandi twe twaronse n'umutahe wa gold w'inzahabu. Hariho umuhinga aherutse kuvuga ku Burundi, aravuga ati Uburundi bwuzuye inzahabu. Turetse no kuvuga inzahabu, bufise ikawa, bufise icayi ca mbere, bufise klima nziza ibapermeta kubaho neza batuje. Aravuga ati Uburundi ni paradizo. Karya gahugu kacu ni paradizo, nico gituma lo mal yakiziziye. Ariko Dieu merci kubona haravutse imfura nkamwe, muhe ivyo muri le weekend kugira ngo muze muganiriza abantu kuri kino kintu catumye benshi duhuriza ku kintu kimwe kuri comme solution. Il faut rétablir un véritable état de droit. Nico twese turiko turahuriza ko kuri uyu mugoroba, kuko twese twisanze dans la merde kubera uburongozi buhari gushika kuri uyu munota. Nubwo wokwibaza ngo uri kumwe n'aba bantu bariko barakora bino bintu gute, ntiwoza usumvya abategetsi baciyeho ari bihangange batinywa na bose, ariko bazimanganye bari kumwe n'iyi systeme ihari di mal. Bazimanganye unye ataniperereza ryabaye ngo bamenye ukuntu bapfuye, harimwo na sokuru wabo nyene bo bemera ngo ni sokuru wabo Nkurunziza. Ni ukuvuga iki rero? Turi mu kibazo gikomeye kandi kiri urgent, kiri très urgent kuba bitahura. Ariko ubu ntitwoguma mu vyo kuvuga ngo urabona ngo twiyumvire ngo ukuntu ngo urabona baraduca. No, c'est le moment d'agir, c'est le moment d'agir. Hari umumama yaciye ngaha kandi ndamuhoze vyamushikiye muri 1993, yaserukiye abarundi sinzi, kuko twese dufise uko vyatugendekeye muri kiriya gihe, ariko tutigeze turonka aho tubivugira. Abadutwaye abaturongoye bose ntibigeze baduha klima yo gutuma tugira ivyo tuvuze ku bintu twabonye. Habaye ibibazo vyinshi mu gihugu c'Uburundi guhera kera, haciye imyaka habaye de massacre zitigeze de massacre de génocide zitigeze zigira gute
zironkerwa umwanya n'igihe nyacyo kugira batohoze ibintu vyabaye exactly. Ariko ubu turi ku musozo wa romari, turagowe. Ariko muri uko kugorwa bigatangaza ukuntu twisanga hariho abantu bariko bariyumvira kumara abantu, aho kuvuga ngo uje hamwe n'abandi bariko baravuga ati abo bantu tubagwanye, abantu biyumvira kumara abantu, tumaze kubagwanya ariko tubagwanisha iki? Le contraire y'ivyo bo bakora. Le contraire no kuvuga iki? Kugira urwanye abantu baba extremiste ukoresha abo bibaza yuko ari abavukanyi b'iwabo mugabo batavyumva, ntubakoresha ahubwo muriyunga nabo, mubana nabo, kuko nabo baba bari jene kubona umuvukanyi wabo yiyumvira gutyo. Rero arose uwundi muntu afise icyumviro nk'icyo, murahuza mugafatanya urugendo rwo kugira ngo ivyo bintu bibe eradike. Abarundi ba kera, bwa Burundi duhora twumva mu bitabo canke mu bitito, niko bwari bumeze, bahagurukira rimwe iyo haje ikibazo kiraba zina Murundi. Ivyo ndiko ndabivuga kubera iki? Kubera twese twaturanye kuri ico gihugu twifuza, turota, kigendera ku mategeko, etat de droit. Mu bantu bamaze guca ngaha batandukanye, niyo nyishu mbona twese duhurizako. Iyo Rwagasore yarayigerageje bimubera ibibazo, abaragandaguwe n'abantu batifuza iyo etat de droit. Biraduga, haraje ivy'imigambwe myinshi, haraje undadaye, habimwe ivy'amatora, birapasa, aratsinda, haciye amezi 3 nawe yavuga ivyo vya etat de droit yuko ari yazanye. Ariko nta Murundi n'umwe yaronse amahirwe yo kumenya ngo uwo muntu vy'ukuri yarayizanye etat de droit canke yari mu bandi bakora amanyanga. Ivyo birabaye, iyo histoire bibaye akamizwe n'ingoma, akajagari, abantu twese turapfuye muri kiriya gihugu cacu. Nivyo vyaje gushika n'aba bari ku butegetsi gushika kuri uyu munota. Rero chers amis, abarundi bene wacu, ko twese twumva yuko ico dukeneye ari ico gihugu c'indoto y'iwacu, tureke kumera nka wa muntu ujya mu mama Justice Paul Notre yavuga ngo iyo mu murima wawe hajemwo urwiri, ntugenda kwibarabara kuvugiraho ukoma induru ngo umuga hari urwiri mu murima wanje. Uhinjira muri uwo murima wawe, muri uwo murima ushaka uwukose canke ari uwawe, hanyuma ugakuramwo rurya rwiri gahoro 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 gahoro. Jewe je natahuye, mes chers amis, mumaze iminsi mukurikirana aha duhurira ngaha kuganira, kuko niho dusigaye duhurira honyine dushobora guhanahana ijambo. Hariho abarundi bamaze kuja muri pratique y'ibi ngahanye twe tuvugira kuri space. Bo bamaze kubitahura kare, bariyorganiza, baravuga bati on va résister pour un état de droit. Tuzotanga ibitambo vyose bishoboka nk'abarundi paka
tugaruganye igihugu kigendera ku mategeko. Bamaze imyaka bararengeye kumva uwo bari kumwe ngo ni umuhutu, ngo ni umututsi, ngo ni umutwa. Ico kintu bamaze kugishuburira hariya. Ibibahangayikishije ni bimwe, n'ibibanezera ni bimwe. Bama ku rugendo, ntibatinya inzara, ijoro n'umurango, kugira ngo batabare igihugu c'u Burundi. Abo nabo ni intare z'intaheba za Rede Tabara. N'abarundi bene wanyu, ni twebwe turiko turavuga, ni buri muntu wese ari ngaha nzi neza, ndabazi, ivyo vyamaze kwinjira mu mitima yabo, nubwo bataba bamaze kugira ico bashikirije. Barundi bene wacu, mwinjire mu murima wanyu, ariwo Burundi bwanyu, ariwo intare z'intaheba. Nimba hari ivyo mudatahura, ntuzomenya ikintu cigiwe kure, uzokimenya ari ugucegereye, ukagira ivyo ubaza, ukagira ivyo utahura, ariko ukazoshiburira hariya. Ubwo nyene wewe uzomenya ivya hariya, abandi bamenye ivya hariya. Nkatumira buri murundi wese ababaye, ashaka, ashasha iyo etat de droit, yiyunge n'abandi barundi bayimazemwo igihe kirekire, babirimwo, babikuyemwo umunezero, babikuyemwo imbaraga zo kuguma babisigura. Mushigikire intwari zanyu, abavukanyi banyu, amaraso yanyu, tuze dutahe twikure muri aka gasuzuguro. Barundi, isi yose yaraduhaze, dusigaye tako tugira ko dusa mu bantu. Abarundi Bob, mubanze mundindire, ngomba mperaheze kabisa, ngomba sezere. Muze twanka umugayo Barundi, aho duca hose ubu ngubu twabaye iciro ry'imigani, baradutwenga. Muze tuve muri ibi bintu, dufashanye n'abarundi, simvuza abo gusa, ariko mukumva n'abandi baja muri iyo nzira ya etat de droit, bafise imbaraga, tubashigikire nabo bagera ivyo bagezeko. Turabe ko twotaha tukava muri aka kangaratete. Barundi, murakoze kuri iyi space, kandi muze mubandanye muyikora. Nukuri tugire igihugu.